Igenekerezo rya 24 Mukakaro no mwaka Umukuru w'Inama Nkenguzamateka ari kumwe n'umutambukanyi wiwe hamwe n'abaserukira abandi mw'ishengero rya méthodiste Unie yarifadikanije n'abenegihugu bo mu ntara ya Rutana mu bikorwa vyo kubaka ibiro bishasha vy'iyo ntara. Mw'ijambo yashikirije abitavye ivyo bikorwa Nyeniteka SINZOHAGERA yabanje gukeza abanyarutana kuri ico gikorwa c'iteka bariko barakora cyo kwubakira ibiro bishasha acamenyesha ko baje mu ntumbero yo gushikira ibikorwa vy'iterambere. Yarahamagariye n'abandi bo mu zindi ntara kwijukira iterambere ryaho bavuka yongera ashikiriza n'intererano y'imifuko 154 y'isima. Turashima Imana ko imvukira za Rutana zabonye ko ari vyiza ko bashobora no kwitunganiriza inyubako igezweho nkuko twavyumvise izoba igeretse gatatu kandi ikazotwara uburyo butari buke. Iyo niteka ku gihugu cy'u Burundi aho abarundi bonyene bashobora by'ukuri kwifatira ibikorwa by'iterambere mu maboko yabo ntibasubire kuzera inze ariko bagatahura ariko nabo nyene bashoboye. Kira noneho iterambere ryaho tuvuka, iterambere ry'igihugu cacu riri mu maboko yacu. Nitubwe nyene dushobora kuzoteza imbere intara zacu, amakomine yacu aho tuvuka. Aha rero notera kamo ndazi yuko by'ukuri nyakwabura amatari n'abavuka hano mwafashe ya mbere notera akamo n'izindi ntara abavuka mu zindi ntara bagatabura yuko iterambere ry'intara ubwa mbere riraba abavuka ntara. Birashoboka gasanga hariho abantu bigira basinda bibazwa iyo turiko turavuga iterambere ry'intara ugasanga bo barigiriye mu zindi ntara bakigumirayo ntibigere bibuka yuko nabo bakenewe iwabo kugira ngo bateze imbere intara zabo.